nyine kujya umuntu asara usara donc wagize mariage usara umugabo aravyemera n'impuzu narakura no mwibarabara nkagenda rero ahunze atanguye kunyenteresa urabona ko abahungu babaza batujya mukobwa arahinduka baramubwira neza mugabo aratena arabatsi no uti je sinavyumva ngene nokunda umuntu nzi kasara tuvugishije ukuri ubizi uti ahora asara nibiki arazambura karabaye ariko wewe burya nubwo je no banarageze hariya kwa Rojanti burya hari abantu benshi batari kwa Rojanti kandi basara bari ngaha mwisite bariko barazunguruka oya benshi urumva Bosco je ngomba umbwire ubwo bushizi bw'amanga bwo kumva yuko wodiraga umuntu uzi yuko ahora aje muri crise yo gusara nka bomagura nka mena ibintu nkagira iki ndiko ndiyumvira uriko urategura mariage abantu muri societe barabizi yuko ufise ikibazo uhora usara uriko uratumira abandi bakobwa bagufata gute uriko uravuga ati je ngo magire mariage barakwitavye canke baragukumira vyari bimeze gute kuko nanje narabanye navyo haheze 20 ans usara bishika nko mu mwaka nka rimwe ubundi vyashika nko mu mwaka nashobora kugwara nka gatanu donc après 2 mois gacu ko Rojanti kandi warangiza umumama ko waranyambitse navuga ngo satani yari yaranyambuye bamwe baranyambuye ariko waranyambitse kotse sitagukunda kuba waraje mu buzima bwanje sigihamana dama ndasanzwe urakarakamara mu mara yanje akagufa ku magufa yanje nyaza ko kwa mfise urugo rwiza ndabikesha urukundo nkunda mfise imana mfise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje sinkisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira Hola people turabaramukije amahoro y'Imana bwakeye namwiriwe bivanye n'amasaha muri ko muraturabira ko Jenny Tkonoraske ntero gatandatu Noraske solution man I am man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable n'andi mazina menshi ariko kandi ndabibutse ko iyi channel ari ya channel number 1 ushobora gukora ko intahe amakuru n'ibindi byinshi bitandukanye hama ukaronka solution ivyo rimwo yibibazo n'ibindi bitandukanye ariko kandi ndabibutse yuko hariho ji igezweho sinzi ko yitwa ji sinzi ko yitwa inyobwa cyitwa yitwa best tangawizi bikuvu ini yaje inyoye muri woza wumva utuntu turiko turatembera ukumvura ruhutse na cyane ko urabona yuko abantu bacu bariko barayisoma sinonda kubabwira byinshi ariko iyi ji igezweho urashoye kwironka kumanima ho muza kubona ko ngaho niko imeze rero no musi dufise abatumire biteka mwabibonye muri introduction mwavyumvise yuko ari ibintu bikomeye cyane ariko kandi abamubitse ko bantu ari abantu biteka aha ntitwigara dutumira abantu boroshe abari abantu bafise amateka ariko araberewe cyane urano umudamu yikanzu izi ni za kanzu ushoye kwambara kuri mariage abantu bose bagaca bahindukira bakavuga ati uwo mudamu nawe yari yaje yambaye ariko iyi koti nayo urabibona kaje kantu kari mu ikota kakantu urakabona ka orange utuntu tw'ubwenge ntushiye gukambara umutere mu kaye nka jewe akafisa kubura unyamuji ukamenye nabo bakagurira akubwiye ko kagura ugenda uvuga gutebose ati kakantu bashira mu ikota ako bizaba kubura umunyabwenge so turabara mukije ini couple turayiha ikaze gatore ku mudamu turabaha ikaze ego duza kachikose murakoze cyane ego murakoze cyane akazina kanyu nitwa Muhorakeye yes Muhorakeye yes Muhorakeye yes Muhorakeye Muhorakeye donc wama uri smile
rwose nta bintu byo kurya nta bintu by'imijinya yes ariko urabikaze yes niteka kubana namwe muri kino kiganiro ariko kandi mu buryo ego turaguha ikaze mweneda nakoze cyane akazina kaye nitwa Nivyimana Bosco yego okay Bosco niwe na Muhora KDS niwe tuzakora turi kumwe uvuze izina cy'ikirundi uvuze gute Nivyimana Bosco Nivyimana vale ni vya Mungu ni vya Mungu ntanajimba mu Giswahili sinabwaje mu Kirundi ni vya Mungu Bosco Muhora KDS yes no musi niwe tuzakora turi kumwe ni couple imwe mu couple afise intaye zikomeye imwe mu couple ariko arigisha andi couple navuze nti bano bantu n'abantu bo gutumira ikibazo cya mbere yuko tuza kuvuga ibintu byinshi mu maranye igihe kingana gute mu bana reka duhere ku mudamu yego murakoze imyaka indwi muri kumwe n'uwo mukoniseri mwavuye no gusa murasa imyaka indwi muri kumwe Bosco byagenze gutubwira mumenyane nakoze cyane je n'umufasha wanje w'ubwiza kandi nkunda cyane niba ko ari Imana yamumpaye ndashima Imana ko yaramushitse ku nzira yanje niba ko twamenyanye muri 2018 fin août muri août ne twamenyanye akira karangite ni sawa ugire ndabona yuko taratuje imbere nyene urabizi namaro menshi ego twamenye muri 2018 ari fin août ne twamenyanye muri août ego yes mwagize fiancé igihe kingana gute amezi fiancé yacu yatangwe muri octobre tugira mariage muri août donc umwaka n'waheze twakije umwaka tubana mu nzu kuvuga twagize twamenye muri août muri octobre le premier tangura urugendo rwacu hama munani mwaka ukurikiye 2019 tugaruka hari abantu benshi baravuga ngo iyo munyarutse ku bana donc mutagize fiancé igihe kirekire bavuga ko mubanye kweri bigomba bishire gushika umunsi umwe mugahora n'akantu mugaca musanga muri aho kanya ivyo ndatse ko namwe mumaze kuvyumva mwe byagenze gute mushe kumentena imyaka umva ibaye ndwi ariko mwahuye mukagira fiancé y'amezi ndwi nkuko mubivuze mbatari 8 ariko gushika no munsi muka muri kumwe nakoze cyane baza ko ari Imana yaduhuje nawe kuko ngegeje gushinga intaku twamenyanye baza ko byari Imana just nari nkijije ko yarakijije ndamukunda kujya ubona ukunda umuntu kimubona mu maso yawe mukunda ariko nyene sinzi ko akijije abo nyene rero ngo mu gisagara kumwitaho gamenye ubona ari baby nawe yararenze araboneka ndamusanga mu telefone arazima ndamwandikira bisanzwe mbwa ntiyanyishura nitaho kunye pete yabati umutipe nyene bize gute mugabo ko namaze rero kumukunda nabwo ati jewe ujya mu sister kuri jewe ashi nyene ko namukunze nyene by'ukuri mu nyuma nyene cyo turabura umunsi umwe nabaze wewe nyingeze unyandikira nabwo ari muri telefone yanjye ati navyibagiye nibuka giduhura nyuma y'umuko 8 hace nk'imisi tutabonana cyane ariko ngo utabona mikati imwe cyo gihe nibuka ko nakora muri Sodeco nawe yarafise stage professionnel koragira muri 10 c'était le 12 septembre amatariki wiwe yego ni tariki ntibagirwa mu buzima bwanje nibako ari tariki yatumye ngera aho ngeze ni tariki yatumye nakira Yesu nibako kuba twarahuye nawe ndabishimira Imana ko Imana yamuzaye kunzira yanje icyo tariki nya duhuye dutashe namwajije utashe n'amaguru muco gitwa mu gihosha nabwo ati yego ni n'amaguru ngo yajanga ati ba mutima ati buya byaje mu gyanje umanda rivuge kwa tubaza bagenda buke takumbaza ijambo ry'Imana ati bitewe akijije wa mutima nari byo bati ndamudrage nubwe rya jambo mbanda ribuze
tuganira buke ambwira ubutumwa bwiza tusengera je ni katolika je nta nzoga nywa ntabinywa kavyavye navyo nanu ariko amadoya waraki Yesu n'ibindi bifuza wapi tinogufasha ukamwakira nibuka ko ubwo twafashe tutaganira ndafutwa amanya munini ariko hageze numva ko nyene nomwakira cyamfasha ndamwakira Yesu. Wow. Byari bimeze gute Liese mumaze gukundana ari wo wamwakirije Yesu? Icambere kuba yari muri eglise agaca yivamo ntivyagutera ubwoba yuko yoba yaja gukurikira kwa kundi umuntu aba kurikira umuntu haciye imisi agaca bivamo? Oya sinari mfise ubwoba kubera n'uburyo twakundanye wabona atari ikiganza c'umuntu kandi nta nguvu nini nashiramo kuko icambere namukunda bwa mbere nk'umushaha umuntu nakirije Yesu nifuza kumwereka uburyo Yesu akunda Yesu akundana ibintu byose nakora numva ashaka gusukamo urukundo kuri we kugira namwereke ko Yesu akundana. Burya abantu iyo mumaze kumenyana hari igihe muganira kahise ukumva aho yakomerekeye aho yababariye ukumva wifuza nawe kugira ico novuga ugira contribution nawe mu buzima bwiwe. Rero ndavye n'uburyo twakundanye nyuma yuko habaho uko kumwakiriza Yesu ntabwo banumva mfise nta bigumbagumba byarimwo byo kwirondeza ngo ndamukunde urabona abakobwa hari ukuntu bameze ngo singe muri ko murasangira ntufungure nk'uko ubishaka ngo arahava kwanka ntugire uko numva nguwe neza twumva tuguwe neza. Mwagize mariage maze kuronka ibintu byose umuntu abakeneye mu rugo ko iyo mariage yihuse canke babaye babandi uvuga ati je ndizeye ndafise matera n'igitanda hama ibindi byose Imana izobikora canke wari waripanze? Jewe kuva imbere nakimubwiye nafise projet ko nzogira mariage 2019 ndika ko ari n'umukobwa twakundana ava ko nyene nkamwa projet yanje ko nzogira mariage ariko peut-être ntiyavyemera bibaza ati ikuburaga ariko Imana ikinzanira umufasha wanje ku nzira yanje nibuka ko twateguye mariage kubiboneka atari dufise ariko mu kwizera Imana arabikoze twagize ubwiza gose novuga amafaranga twakoresheje igitangaza ko ari dufise ariko mariage yarabaye ubwiza gose. Okay, Liese byari bimeze gute umujene urabona ko atabintu afise nawe wari umwana wo mu muji ndabona ko waronderwa n'abantu benshi bariho nibyo ariko uravuga uti jewe uyu mujama kapuku ana kitu niwe mpisemo uri umwana wo mu muji witaye yasaze yananiranye ariko uravuga uti jewe maregre y'ibintu byose mpisemo uyu mukoneseri. Icambere wamushimye iki hama kubera iki wahisemo kwemera uko mubana n'umuntu ubona ko atabintu biri palpable afise? Murakoze. Navuga ko bitari byoroshe gusa icambere nakunda ingene ameze ico iyo umaze gukunda umuntu byose biba bihetse cyane. Hanyuma ikindi jewe nkaba narakuze ntari umumaterialiste ico carafashije kwera. Hanyuma ikindi agakiza narose nyene n'ijambo ntariko ryari rimaze kumfata ariko harageze ahantu turi fiançaye karakorerako ugati umujama oya naravuga nti mbega turi mu bikizo ugenda gute ndaramubwira nti nukuri basi twavanse imbere turaba ukuntu twegeze imbere amadate natoya tisindekura ntikunda sindavuga mani bizuge nta kintu na kimwe twabona nta mbere nta nyuma nta na kimwe mugabo nyene muri kwa kwizera muri kwa guhagarara tubona akantu gato wagira ama blood shower
abaterera, abakubwira ati mbega tugufasha iki, tukugira iki. Imana irakoresha abantu mu buryo burengeye. Hanyuma ukorera Imana agenda ibikora, hari ukuntu Imana igenda ifata umutima w'umuntu ikawukomeza, hamwe n'ijambo ugenda wumva, hamwe n'ukuntu amatemonyage, ukuntu ugenda usenga ukagenda wumva urakomeye mu mutima wawe. Rero byaje kugera mu nyuma twarakomeye, twarizeye, twabona ikiganza c'Imana. Hanyuma naho gutwarana n'umuntu ataca afise, nukuri si ukuvuga ko ataca afise, aragifise kinini kweli. Nasanze ubutunzi bunini si ibintu. Oya. Aho hatebe abantu bahumve gose. Uzi igituma? Nkuko ushobora gutangura atavyo ufise. Ni nkuko ushobora gutangura ubifise bikajuca. Bigahera atavyo ufise. Kuko ibintu nka za ndirimbo twamatumva ngo isi ntisakaye, niko novuga biba biri mu isi ubibona. Rero ntushobora nkuko byaje wumvise baraguhaye akazi k'amafaranga menshi, ugasanga wisanzura umutunzi, icyo abantu bita ubutunzi. Ni nkuko ushobora kuvyuka mu gitondo akakubwira ati rero kakazi kahagaze kamerisha, urumva kampani yacu yahombye, kandi ibyo ntushobora kubihagarika. Rero warajyanye aho hantu, ndakubwiye ngo urwo rugo rusenyuka mu minota 2, kuko ni mwubakiye kuri ibyo, wagiye ubona uwo muhungu kuri ibyo umubonamo ubwo butunzi burakatitse, nta nubwo wari witeguye, kaba kabaye. Rero je nibaza ko ubutunzi bwiza ni mwebwe nyene. Ubutunzi ni mwebwe nyene, ingene mubana, ingene mwakirana, ingene, kuko Imana ishobora kubareka ngo mwicwe n'inzara. Ni byiza ko muhera kuri bito. Ni byiza ko muhera kuri bito, mukiga kubijera, mugakurira muri ivyo, kugira ngo na bya bindi binini bizosange mwiteguye mushobora kubijera. Okay. Bosco, ni gute nagiye numva muri makouple cyane yavuzwe, naho bavuze ngo solution cup yaravuzwe, namwe muri makouple cyane yavuzwe, sinzi n'ama challenge. Icambere ko kibabavuga gituma tuvuga uko kahise ku mudamu wanje kubiboneka, umvume ngo nyene nivyo ukunda ko nk'umugabo, nivyo ukunda ko yokubaka. Nuva ko naje ngitangaza kuri we, ariko Imana yarabaye, kuko nasanze ko iyo muhuje n'Imana, pe importe ibikora abafite bavuga ko mufise intumbero Imana bahuje murabandanya urugendo. Ndibwa ko dutegura urubanza kuboneka ko nta kintu dufise, ariko nanje kwizera kurenze. Kuba ndabikora na Kristo Septembre, tubatiza Decembre, Février tugutegura mariage. Mva nanje kwizera kurenze ku buryo umbwira ati iki kintu gishoboka ngo kirashoboka. Twashyize mu kwizera, turasenga, byose bigenda neza. Ko nibuka ko tugize devi urubanza turarabona twese bati none ibintu nyene turabivamo turabandanya. Ndakugeze kumbwira ngo je troporte mariage na bote chérie no mariage tuyihindura tatijya nyene. Numva nyene nemeza ko nyene ko kubiboneka n'ivyabona mbwa numva ko nyindani nyene mariage zose bizoba. Yego. Yes, Bosco ivuze ati hariho kahise kanje kamadame babona menga sinoshobora kuronka umugabo, hariko kubera ko twari dufite ibintu twavuganye n'Imana, kandi umuntu yavuganye n'Imana bari seriye nta bari ibintu bya black mariage iraba. Ako kahise bumva menga ko tumo udashiye kugira mariage, kara kahise kameze gute? Okay, kari akahise kakanyuma k'ingwara. Ingwara nyene sinzi ko nokavuga. Nacho bitwara ahubwo nibakwegereze nako ka telefone kamushire ngaho kugira ivyo revyo mbikane neza. Canke abavona. Kukavuga ntibiteye isoni. Kukavuga ntibiteye isoni kuba nuko hari igihe nyene ubona twararenganye ibintu nyene. Mugabo ni sawa kuko hari abantu
bwo gufashwa nyene kara kanyuma k'ingwara yo mu mutwe hari ntwavuga kanyuma bataza kubitahura babandi bumvise hejuru donc wari ufise ingwara yo mu mutwe ingwara yo mu mutwe ingwara yo mu mutwe janye nyine kujya umuntu asara usara donc wagize mariage usara umugabo aravyemera too much okay hama bigenda gute kuri mariage ntiwahavuye usara kuri mariage avuga ati arazambura ikanzu arayambura oya bamwe bari bafise ubwoba ko bihava biba bagati mwana yaje turako bari bafise ubwoba ko bihava biba ariko urumva ako kagwara kari kanini cyane si bimwe byo kuvuga ngo nukwagaza ngo by'abantu batabona ni ibintu byabonekera abantu bose bakakubona wiruka benshi babonye atarabo kuri eglise gusa atarabo mu gisagara hamwe gusa babonye nko mu gihugu bose bakaba babizatiriye Yesu n'umusazi busazi ego urumva nakantu katari koroshe kumva ko umuntu yo kwakira ufise uko kuntu umeze upanze akumva ko uzoja mu rugo guyuka mujerera ivyiwe abizi yuko ufise ingwara kuko twagize na fiançailles après 2 mois 4 mois candagwara ariko vyari periodique ntiwasara iminsi yose vyarashika nk'ubu muvuganye ejo gace en fait ni ibintu bimatanye na kahise bimatanye na kahise urumva bivanye n'ukuntu nakuze ukuntu nabayeho ubuzima nabayemo bwara formye humeur gumba burya ingwara zo mu mutwe si bindi bintu ni psychologiquement ingene abapanze angane aba yarakomeretse urumva je nakomeretse mu mutima musha warakomeretse cyane hanyuma uca hari ivyo utakira hari ivyo hari aho utageza kurengera rero urumva seno n'ubuzima nabandi ko ndabamwo byarangora kwafronta ibintu bimwe na bimwe binaniye nkaca usanga nasubiye kugira bikaca biba bibi birenterese ngene rero bivuga uri confidence uri umugore w'igitangaza singomba kukwinjiza muri byinshi muri kahise n'ibiki uratse ko umuntu agenda arahura n'ama circonstances n'ibiki ariko uko umutima wawe ukomera ugashobora kuyasirimonta nivyo byerekana ko umuntu arenze kandi hama intaye tugenda turacamo twe benshi muri twege nizo zituma abantu tubafasha ndaza kumubaza hanyuma Bosco ngene vyogenda gute je sinavyumva ngene nokunda umuntu nzikasara tuvugishije ukuri ubizi uti ahora sara n'ibiki arazambura karabaye ariko wewe byari bimeze gute kumva yuko ukwemerera umuntu nawe nyine uri sûr uti dufate nabumva nga karoro ko umuntu agwaye sida nibo horavuga ariko kwiri yaranyishe yarasatse abitse kagwaye aremera turaryabana sinze kumaze kumva ko kandi wewe muri wewe nta nisoni byagutera uvuga ati je ndamwemereye ndabizi ko mpora bishika nkaja muri crise ariko ntiwamaramara base ho umunsi wa mbere ubimubwira wabimubwiye gute ndagomba kumva ngene wapanze amajambo kumbwira uti je nuko okay jewe navuga ngo sinamaramara kuko je n'abantu bose nabibabwira ko naraciye ku mateleviziyo atari ibi ku mateleviziyo y'igihugu bakubuze abantu bamatanye n'igisata co kwa Rojanti kugira mfashe nyene rero novuga ntibyanteye isoni gusa namubwira nabivuga nk'igishinga ntahe kuko nanje byarandengera ukuntu ndiko ndabaho mugabo novuga nk'akantu nofasha abantu burya nubwo jewe no banarageze hariya kwa Rojanti burya hari abantu benshi batari kwa Rojanti kandi basara bari ngaha mw'isite bariko barazunguruka oya benshi urumva ibi bintu byo byitwa ko ari ukugwara ingwara yo mu mutwe bihera indani harapanga ukuntu indani uragira amatake menshi mugabo hakaba umwe binaniye kwihangana ugasanga biragoranye rero je
ikintu cantera ikibazo co kuzobana na Bosco ningene nari impanze ningene numva indani ntekeye nkavuga mana jenzo mushobora jenzo usubora kumujira kuko numva umengo mba mu isi ya jewe jenyene numva umengo mba mu gakazi numva umengo nta muntu yo kwinjiramo ubwo nibwo bwoba nari mfise ko ntazomusatisfeza nkuko bikwiye rero novuga ni benshi barahura n'amatake y'indani rero bo bikazoja kugera kure yarabanye navyo imyaka myinshi rero nanje novuga nico kibazo nagize co kubana n'ibintu indani muri jewe byinshi bikananira kujera bikagera aho bigera hanze hanyuma numva umengo nta soni yayo uyu munsi bimubwiye je kubona iyo sene canke yarasanzwe bizi oya umva muri quartier barabibonye barabonye nagize akabazo nagwaye hama uyu nawe aza kumenya mu nyuma byarabaye muri quartier rero ahunze atangwe kunyenteresa urabona ko abahungu babaza batujya mukobwa arahinduka baramubwira neza mbwa baratena bati no byo ntabyo nitayeho rero je twamenyanye ntazi banga tekeye ntazi kwa nkunda mugabo je rero target yanje nayo mfise ni kumubwira ubutumwa bwiza ntabyo nari nzi ivyo ibanga afise rero nanje amaze kumwakira Yesu namukomeje ndamushingira intahe urabona ranje naraciye muri ibi ndamushingira intahe ko nagwaye rumva Yesu yangiriye neza ubu meze neza ndamubwira ukuntu nagwaye ingwara yo mu mutwe umva nabimubwiye tutaranatangura gukundana tukira abagenzi umva ntibyigeze binyera ikibazo Bosco je ngomba umbwire ubwo bushizi bw'amanga bwo kumva yuko wodiraga umuntu uzi yuko ahora aje muri crise yo gusara murakoze cyane mbona uvuga ko nta mudraze ndabizi ariko amaso yanje ikimuntu bwambi yaramukunze aramaze ko tubanza kugendana nibaca bambwira tujya mu nama mugendana afise akabazo akunda kugwara cyese nabaye ikibanza kinini ko nabatije ndakunda umuntu pe importe ko ari kose ko namukunda niba ko byadutwaye umwanya munini je harabaye challenge cyane mu muryango abagenzi ntibatahura nyene ko gute ukundana umuntu afise ico kibazo ukumva ko nyine umukunze nibuka ko tutegura mariage hageze mihari muri février acigira akabazo nyene muri ko mategura mariage yego donc acaje muri fiançailles aja muri crise ibimarije kingana gute ndabibonye nibaza ko igihe twafatana yamaze nka 2 semaines kwa muganga semaines 3 semaines muri ko mutegura mariage oya hari avant yajyambere ndibonye rero agwaye jyambere kukumenya ariko yarakumenye canke nta kintu kimwe yamenye oya twatumuri fiançailles twatanga relation tuzogira mariage aciragira icyo kibazo aragwaye jyambere ndamubonye rero abantu ndika ko bambwiye ati raba Imana iramukweretse ko atari gwawe muhere guhama niba ko bagenzi umuryango babonye bibaye jyambere ndiba ko mama mugenzi we n'umugabo we tumushikira kwa muganga twinjire mu bitaro ambaza ati urabandanya yakundana nawe ati yego bararabanye niba batanga bati mutipe akomeye neza muzi nyene canke ko n'ibya bigomba kumanye kwa mukunze nyene mugabo ariko please twagumana n'urukundo rwongerekana kuko nibuka ko n'abaganga byarabatangaje ko ramaze inzu 3 mu bitaro wagumye warataha ariko naraja kumura misi yose mu gatondo mu ijoro saa 6 ariko we ntiyakumenye tuzinanye oya agwaye ari muri crise arakumenye yego cyane amenya abakomeye nyene gusa nyene kusanga nyene imere yahindutse ugasanga koze bidakoreka ariko nyene areba yibuka abantu niyo amaze kumera neza arasaba ikigongo abo yabwiye n'ababyibuka kuko ibintu bizuko nye brisket atavyo ateguye bano mugwaniza abimuteye ugasanga akoze ibintu wenya atazi impamvu yabikoze mugamaze kumera neza ariko ko umuntu yamukora ikosa ngo ati mbabarira genza arambwiye ati raba
imana ishese kwereka ko atari rwawe muhebe. Navuga ati wapi sitamuhebe. Nibaza ko ndabona ko iyo two turaja nico namukundiye, navuga ati je namukundiye kiruta ico agwaye. Kuko nimba imana yaduje nawe yaduje kugira ngo nawe imufashe, kuko kugura nawe byatumye je menya Kristo. Uko nari meze kesi kumena nimeze ubu, ndabishimira Imana ko yamuzanye kuzanje nkakira Kristo. Navuga ati kuba twaramenyanye hari impamvu akanyuma afise kazohera biciye kuri jewe. Kukumva n'imiryango ntiyabyumva ntiyabifatira neske umutipe nyene arazi ivyarimo. Mugabo buke bagenda batamuranya ko urukundo rwaduje nawe. Okay. Yes, turi muri societe aho abantu usanga iyo umuntu afise ikibazo bagenda bamutuma intoke, dufate nk'umukobwa yavyari iwabo, urabona ngene bagenda baramutuka intoke atujya n'igiki. Iyo umuntu amugaye hari ukuntu bamwigiza kure. Ndiko ndiyumvira uriko urategura mariage, abantu muri societe barabizi yuko ufise ikibazo uhora usara uriko uratumira abandi bakobwa. Bagufata gute? Uriko uravuga ati je ngo magire mariage, barakwitavye canke baragukumira, vyari bimeze gute? Nakoze gusa novuga nti bamwe baratwenga. Ndibuka ko nigeze kuja ahantu mu Rwanda, ko nyine bari bazika ukuntu nyene imeze, bumva uti usanga ari peut-être ari ibindi bishobora kuba bigiye gusubira kuba. Ariko ukabona nyine ntibabishizemo umwete, ntibabihaye agaciro. Mugabo abandi ku yindi kote nko muri famille barabihimbariwe. Abandi bamwe barumva ari gitangaza. Bamwe baje ari kugira ngo barabe ibitangaza Imana yakoze. Ivyo bintu ntituvyumva. Abandi nabo babiha iminsi. Ati baraberekanye ati reka tusura ko bizogeza kuri mariage reka tura ko bizogeza nyuma y'umwaka. Urumva abantu bose baba bafise ingene, kuko mwisi umuntu wese afise ukuntu yiyumvira. Kuko tugira amataka atandukanye, turatandukanye. Rero ushatse kugendera ku ma opinion y'abantu ntibikunda. Hari abakwemera, hari abakwanka. Ariko gusa ico ahanini en general mu bantu benshi sinzi abantu barabonye igitangaza c'Imana. Nanje numva ko ari igitangaza cyane. Umuntu bari bazi yuko asara akaronka umugabo, hama babandi bari bazi ko badakomeye, bo bazi ko bakomeye ariko umugabo n'ubu ntibaramuronka. Ndababona n'ubu batararonka umugabo, ndababona yacabo kizoga nagajebegete. Ariko yese iyo crise watanguye kwija mu rya, donc uko gusara kwatanguye ryari ungana gute? Muri 2006 aburukira agapetite. Oya nese 24 ndakuze. 22 ou 24 ans. Uraburiye. None byavuye kuki kugira donc ako gakrize kaze? Byavuye ingene nakuze ubwana bwanje. Sinigeze nakira ingene nakuze, kutabana n'umuvyeyi, ingene bafata umuryango. Ko nabanye na nyokuru na sokuru na baonkle n'abatante. Umva kujya nyine umwana bamuhana, baramukubita naca mbona ko banyanka. Rero urumva iyo utakira ikintu mu mutima wawe ucurushaho kuba mubi. Oriye yo kwihanura ngo wikosora uvuga uti bankubitiye sinzosubire, ucuvuga umuvuga uti nibo babi, ucurushaho kuba mubi. Rero ncandiro na adopta attitude yo kwigunga, yo kuba umuntu ari wenyene. Ariko nyene famille ikabona ko nyene hari kitagenda, hari ukuntu ntameze neza, ntari ge nk'abandi buzukuru. Rero indani rero naraganirijwe cyane n'amajwi ya Satani menshi. Uko kuntu nyene akoze akantu no kubera iki. Rero indani ndakurana, novuga haza amagazi yo kumva nabi, chagrin, umubabaro.
mvume ngo sinyohewe vraiment mu buto bwanje novuga ngo sinigeze numvume ngo narabaye panu hamwe numvume ngo ndirekuye ndasambutse ntibyigeze bibaho mu buzima bwanje. Finally rero je ncarumva ku kantu n'umugore afashwe nabi mu rugo, donc akagumana ku kantu ko kumva yuko adakunzwe, umugabo wiwe amutesa canke abana biwe batamukunda canke abo bavukana. Finally nawe niyo usanga ko kagwara kamufashe gasanga asigaye agira ibintu nyene by'umuntu afise akabazo ko mu mutwe. Nyimba ivyo onye vyo kumva yuko umwana udakunzwe muhira byo tuma umuntu ashoboye kugira crise yo mu mutwe. Nundi muntu wese yumva yuko agunzwe yo yirotiruvangira nyine nawe yagize akagwara. Birashobora gushika kubera ko urazi ko hari n'abantu bapfusha abantu bakunda cyangwa ugasanga yinjiye mu rugo umugabo akamuryagagura ugasanga nawe yagiye hariya kwa Rojanti. Bivana gusa na capacity umuntu aba afise yo kwakira ibintu, hari ubibamwo agashobora kubijera, hari n'ubundi bimunanira kujera ugasanga birabastinze nyene aragiye. Umuntu amenya agere ko hageze kwaja kwa Rojanti rero biraba manifeste biraboneka ariko bitara manifesta abaringa mu mistari karadupayura gusa urabona amasinye nkuba ari ibintu ukabona indani kuko ni caractère ndikora ni nyuma hakora ingene yakira abantu, ingene hari nk'abantu batukana, hari nk'abantu ubona ko nyine akora ibintu nyine birengeje. Hanyuma rero iyo birengeje na gose agiye kwa Rojanti ni igihe abadagishobora kubana n'abantu kugira ngo bamushire ahantu bamufashe azosubire kuza mu bantu abashe kumenya kubana n'abandi bantu. Naho hari abantu babibana abaho tugendana tubana turarana kandi atameze neza kandi ntaje kwa muganga gusa hariho abapsychologue bafasha kugira ngo inyifato umenye inyifato yo kwifata. Rero ivyo ico novuga nabyo ni byiza gufashwa n'aba psychologue, mugabo hari ikintu gikuru Imana ikimana kumenya ikimana ikuvuga ko kuko nanje narabanye navyo haheze 20 ans rusara bishika nko mu mwaka nka rimwe bundi byashika nko mu mwaka nashobora kugwara nka gatanu, donc après 2 mois gacuje kwa Rojanti kandi ariko buke uko nagenda nja kwijambo ry'Imana ningira ico nabaye muri Kristo Yesu, ningira ko ingwara Imana yazihejeje nakira ko ako gakiza buke niyo byashika nkaja kwa Rojanti wasanga bidafise inkomezi nk'izo zari zifise kera ko kera n'impuzu narakura no mwibarabara nkagenda urasara atamuzi wambaye mwibarabara oya sinasara ubwo sanga nyine ngiye uko nambaye nkabomagura nkamena ibintu nkagira iki, ariko ko nagenda nja kwijambo ry'Imana kuko ni ikintu cari carabaye urumva kuva ufise imyaka 3 4 5 ubayeho ubuzima nk'ubwo ukagwara urumva ubuzima bwawe bwose ubayeho uri mu kibi urumva si ikintu coza umunsi umwe ngo atari gitangaza c'Imana ngo ikomore wumve uciye wiredressa utungane. Nagiye nja kwijambo ringira ico Kristo yanshikiye ico yaje kunkorera buke n'ubu ndacari ko ndabikorera ko kuko ni ivyiyumviro vyiyubatse nabi. Nivyo rero Imana ibiri kwiragorora kugira ngo shikire ntambukire nyene mu magara meza. Donc n'ubura cyo kurabikorera ariko nzobandanya shishikara ni igihe uba nyene byaheze n'uri tuguma tubigumako nitupfa barabizi ariko nibaze yuko bitakishika nkuko vyashika kera. Oya donc nko mu mwaka birashika gushika ukaje nko muri krize nka rimwe kabiri. Ego wow biriko
kandi nayo niyo ngiye ni nk'akantu ashobora kubona ati sheri wanje akambwira ati ndabona utari kuraryama neza nanje ndabona ntasinzira neza tugende kwa muganga uca banyandikira umuti wo gusinzira nkawunywarira muhira bikaba birahetse ariko urumva usamaye sinka umuti wo gusinzira mara iminsi 3 canke 2 canke umunsi wose nasinziriye nabuze ikiro complètement Just hari Fine rero umugabo aramaze kukumenya urabimenya iyo ubonye bigenda gute kugira umubwire uti burya harageze nibaza ko imyaka tumaranye umwaka w'indwi n'umuntu zo kuza 7 ans nagenda mumenya ko ari masinye kenshi ubona ati arageze ko agira akanyuma aratangwa kuri tiro atanga kuri tiro mbaca senga cyane cyangwa wamushavuye oya nta munsi n'umwe aza kubyivugira acatanga uzasenga cyane ngira ibicapo byinshi yatisheje mu mera ngiye ukuntu ngitwogira ukuntu agamumaze kumva nyene ko ageze muri iyo nuzi iyo nzira cyangwa ati tuje kwa muganga bagufasha bitaraba grave genda muganga oya nkaho n'abarangora kwera twaye mu nyakirikare twitanga tuja kwa muganga shiste ni umunsi umwe bisibije dutaha ntatebayo yego akenshi abagabo barakunda gufata faiblesse y'umugore iyo umugore yakoze ikintu kitameze neza bakakimutuka nta nari muri yigira bigucamo ukire turuvome ngo wamututse bya bindi ariko we nibaza kudakomeye neza mu mutwe aho kanatsi kabagabo tukakunda umugore akoze akantu kavuga ati je nibaza kudakomeye neza mu mutwe kweri ntibiregera bishika kumva menga uramututsa akantu ko mutushe ndamututse naba nitutse kuko Imana tugize umwe ubu n'umubiri wanje iko naratawe ko burya Imana yanze kuba izinzi bahuruza nta kumutuko umuntu ko witutse burya mu gihe tuko twinjige batumbata twinjije muri eglise twari babiri ariko tumaze kuva muri eglise amaze kutumatanya twacitse umubiri umwe rero kugura ukuntu ndamukunda mvume ngo nyene ntavyo no mukora kuko nahuye nawe ubwa ndamufasha kukumva havye yamfashije cyane byinini kandi havye naje ndamufasha bituma nyene amagara meza yo ataraje imbere nibaza ko sinifuza kumukorera ikibi kuko je iciza ndi kumukorera iciza kugira ngo abe anezerewe yego muri seta mumaze muri kumwe yes ni experience wagize mu rugo ni nini cyane aho du partage n'abandi bumve gusa experience nagize kubera ntari nzi kubana n'abantu kamvugire kurako kuko ugiye kubaza ama experience ni menshi atandukanye no tugenda tugira novuga kubana n'abantu cyari ikintu kingoye cari ikintu n'ubu ndacagikorerako abantu baragushisha oya ntibanshisha ahubwo kwakira ama attitude yabo kwakira ingene bami umunsi ameze ndamujere ndamwakire ngume muri ya ntuza yanje muri ya bain yanje angize ukunce mvuga nti haleluya umuntu agize ukuntu haleluya ngume mu kibanza kuko yaramfashije cyane kwirekura guhinduka kuko ndazi ko n'abantu banzi kera banyumvise ubu bambonye ubu baravuga ati hari ikintu cahindutse ndashobora gutera inkuru nari umuntu nyine afise ukuntu yimereye yiyugaranya ahantu ibyo bintu narabibana kubisohokamwo byarangora rero navuga experience nini niyo kwisohokamwo kwisohokamwo nkabajewe nkava muri ivyo nyine vy'umugwanizi abambwira icyo nyine utavuze bakubwira yambwira yagize iki kwa kuravye uku akugaye kwagize uku umva nuko nyine yaragusuzuguye ko kwa kuravya kwa kugiriya twenga yora gukunda umva nyine utuntu twinshi kubera nk'umuntu nka jewe
nari narakuze niyugaranye ntigeze ante tatsi mwatubwiye none abavyeyi barapfuye bariho oya mama ariho ariko papa yapfuye ariko mama ntitwabanye nabanye na sokuru na nyokuru kwa nyokuru urumva rero warakuze uri mu kazu ka wenyine mvuze akazu ka wenyine si ukuvuga iyi nzu tubona ni wowe nyene ukina na wowe nyene ugushavuje ntuzi kumubwira uti urambabaje uce wirekura nyene nawe umubwire oya ucugara uko umva rero ivyo vyaramfashije kandi bimpa umunezero bimpa kumva sindageraho shika kuri plafond yo nifuza novuga ya nyuma nubwo tutazoyigeramo tubandanya turi mu bwiza ariko aho ngeze ndashima Imana novuga niyo experience nini kuko urazi ko n'umugore nk'ubu abashitsi baje utazi kubaganiriza abantu nyene baca bavuga ati afise umugore gikashi ateye ubwoba ariko urumva uzi kwakira abantu uzi kubaganiriza uzi umva biraryoshe acisha mukatwenga bakabona amenyo tega okay Bosco umugore wawe ninde umugore wanje ni vyose umugore wanje novuga ko ari impano Imana yampaye ndashima Imana mu amashurwe yiwe ndashima Imana kuba yarampaye umufasha mwiza nk'uyu aratangaje igitangaza cyane amashima Imana manayimubwiye kenshi ndi mu karuhuko nimba muzano bubatse ne bazari mu karuhuko ni jewe ndaruhutse mu rugo kwe ubwiwe n'umufasha atahura umufasha w'impuhwe n'umufasha yumva umufasha adashobora gukora ikintu atakubajije umufasha aguma buwa caka agaciro k'umutware nyene gushika imyaka tumaranye gwa rukundo arankunda numva akinkunda cacu waro yamana w'imika akimpa ndumva ko mu rugo nyene ngowe neza cyane rwose aho vraiment n'ukuri nta sivyivuga ngo ndabivuga bati mu kiganiro ngowe neza ndashima Imana kubwiyo. Yes, mwavyumvise turi kumwe na Elias na Bosco ni ya TV yanyu Solution Corner mwavyumvise muriko muragenda muriga ibintu byinshi bigiye bitandukanye na cyane babandi bakuze bariko baragera kubaka muhitemo neza mwariko mwavyumva ngene bahitamo ntibarabisha amaso bisaba yuko n'Imana igufasha urashe guhitamo abantu bakagira ubwoba ariko kandi ukaba uri kurashima uri kurumva zino ntahe Bosco ariko aravuga umugore wanje ni byose ni kariko aravuga Bosco so mubandanye mubona natwe ariko kandi Elias hamwe bakubwira ati subira muhitemo uwundi mugabo wohitamo Bosco nyene kubera ko wohitamo Bosco wamaze kwiyishura nohitamo Bosco kuko niwe nyene nta wundi ahari nta wundi ahari kandi nuko kenshi barakunda kuvuga ati ngo apfuye ngo nta wundi ngabo ntazopfa tuzosazana kwe n'uyu pe binashitse akataha oya nta wundi kwe ntibaze ngo nta wundi pe n'uyu nyene n'ikirato canje kimwe konesera narenze mwene data nibaza ko gushima Imana ashobora gushima Imana kuko novuga ko aho hanze urugo nyene rumeze ukundi ukuntu nyene mu rugo n'amaprincipe hari principe Imana yaba yashizeho nyene ko bivuga ati hariyo verse nofasha abantu gato yadufasha cyane iri muri Abanyefeso 5 murongo wa 25 bavuga ati bagabo mukunda abagore banyu Kristo nawe yakunze ishengero akagibura umva ni principe yariko dukunda abagore bacu kandi ajaba 22 ati bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukire umwami wacu. Rero umaze gufata izi principe kazishiraho bigufasha kuba mu karuhuko
kuko tugaba abagabo dukunda icubahiro dukunda abadamu batwubaha dukunda abadamu batwumva umugore akubaha ngabo ntacu tokora umugore wawe usanga nyine wamukunze cyangwa wamwitayeho wamwihanganiye kubera akubaha natwe tugeza kuko bakunda ariko ijambo ry'Imana rivuga wakunde yego mwavyumvise tugeza kubakunda nkuko Imana idukunda yes ariko kandi mama Liese ni gute wobwira abagore donc bamenye guhitamo abagabo babo ni gute umuntu abagore baronka abantu benshi barondera ni gute rero umugore yamenye umugabo ukuri muri benshi baba bamurondera ako nibanga nibanga kuko sinovuga ngo ni formule ngo umenya ngo umugabo ngo uko asenga cyane urumva ko ako nibanga kweri mwemu yaragahishurira umuntu gusa ahubwo hari ibintu umukobwa adakwiye kubakirako ari cyo kintu nuvuga mwemu yarakubwiye ati ujya anye mbona ari we wawe tutanguruza n'ibisaba uti twatagira ibi kwameze uku kwasuku kwabaha kwavaha oya nk'umuntu yagize afise experience y'urugo nka jewe nagize ikibazo kiraho nyene nk'icyo twavuze c'iyo ngwara iyo nza kubakira kubiboneka nkavuga nti jewe umugabo adafise ibi n'ibi ukuntu usa ukuraho n'amashuri nize peu importe ko nagwaye ategerezwa kubinyishura peut-être akavyemera nka kazu uri ufise ivyo bintu biboneka eske vy'ukuri iyi myaka tubanye twakwa tuyibanye ko hari ama challenge menshi aba mu rugo hari ibintu byinshi biba mu rugo eske yarafise capacité kuvyakira kunyakira jewe rero nizera ko nk'abana b'Imana Imana ikubwiye ati burya aha niho mbona wotambukira burya izere hatambukire kuko yo niyibona indani muri wewe niyibona indani muri we kandi urugo ni urugo nyene ni ibintu by'indani ni ibintu by'indani si bitubonesha amaso inyuma rero numva atakintu na kimwe umukobwa yakubakira ko kiboneka mwemu yaramaze kumubwira ati burya ndabona uyu ari we gwawe yo kwizera Imana okay Bosco urumwe mu bagabo b'igitangaza no vuga aho washe kwihanganira amajambo y'abantu bakavuga ati kumbure ngira yararozwe n'ibiki nta muntu akomeye yorongora umugore abizi neze yuko asara n'ibiki ariko wewe urashobora kubinesha ni gute umuntu w'umugabo yoshora kwihanganira amajambo abavuga ku ruhande cyangwa wabishoboye gute nakoze cyane urugo ni babiri urugo si photocopy kandi ijambo ry'Imana avuga ati muzosiga sona nyoko muje kubana karamata rero waramuhise mukamukunda by'ukuri atabishobisha amajambo ntimuyumva kuko iyo ndayumva ntituba tubanye imyaka tubanye nuvuga ko abantu benshi kwiboneka biboneka n'ivy'akanya gato ijambo ry'Imana tubwira umukunda indani Imana icezagira urukundo rwawe ko Imana yo ibabonera kure niyo mpamvu yaduhuje nawe kugira ngo tube ibyitegererezo by'abandi bantu nibaza ko urugo si photocopy kandi urugo ni babiri urugo ni rwubakwa na mama na papa canke tantine imege babiri mwahisemo bandanye kuko abantu bazovuga turi kwisi nyene isi za kuvuga nyene sako na mugabo babiri nyene mu bwati eske two tujaye two twikundani reka tuhandanye ko byabaye ntaye cyane uravuga ati none yabatangazwa tuba tubanye imyaka yose ariko ni Imana duhuje okay Liese urukundo kuri wewe ni iki urukundo kuri jewe
Hagiye mubaza ibibazo biri vage nkeneye ko upika ku kantu bica bingora. Urukundo ruvuze iki kuri wewe? Urukundo ruvuze iki? My Jesus. We are the nyina bajije ke. Urukundo. Ego. Urukundo ni umuntu nyene. Ni umuntu anyiha. Niko novuga ko biragoye kuvuga ngo ntambeshe angirira ibi n'umuntu ubwiwe anyiha anyihereza no muri ivyo bibi vyiwe akabimpa akizera ko nshobora kuvyakira niwe nyene sinzi ko wambajije urukundo kuri we ego niwe nyene anyishikanira anyishikanira wese niko numva kuko mvuze ngo ntambeshe ni mu duce duto we wese. Bosco, imbabazi kuri wowe ni iki? Imbabazi zikora ryari? zikoramo ukunda umuntu kuko udakunda umuntu ushaka kumubabarira umaze kumva ukunda umuntu aca tumukora bw'umubabarire kuko ubwo rukundo umufise ko rwo rutuma umubabarira kuko tuma wihangana tuma umwumvira tuma umwitaho nizo mbabazi nyene bivanye n'urwo rukundo. Rese aramaze gukorera ikosa Bosco ukumva urashavuye cyane nyene iryo kosa ryari rimeze gute? Nanarimwe nagera nkorera. Wow, ubigenza gute Bosco? Nibaza ko urukundo nakubwira ndamukunda kuko urukundo ni byose maze ukunda umuntu ikibi ukibona ko ari cyiza ubona ko nyine yakoze ico kibi yagukoreye ariko ntugiha uburemereze bunini umenya ico kintu yakoze nta kubera ko ndamukunda reka ndabireke tubandanye bakwihangana nyine wumva ati ntaco reka tubandanye ibyoera kuko yaba nta mwihanganira canke ntamukunda mba ntakubanda gushira n'imyaka tugezeko kuko haba rwa rukundo nyene rwatumye mwihangana byo petese yawa akora gato nyine ko kunshavuza mwana avuga ati iryo shavu reka ndarimire kubwo urukundo ndamukunda tubandanye. Ino televiziyo ikurikirwa n'abantu benshi, imbere y'abantu benshi rero bayikurikire gira ikintu bwiye umushinga ntayo wawe umwibutse kumukunda umwibutse na wa munsi nyene byose umuhe n'isezerano ni sawa umuntu tumwe ntucurarayo umuntu tumwe gose eko umuraba ni sawa naho ivyo bavyita ni sawa gose niyo nomuraba ni sawa amaso yacu arabakuragira kure cane abasegera kure cyo novuga nti ndagira ndamushimira ndagushimire sheri ndagushimire ko wamisemo mu bakobwa benshi kandi beza bakurondera yego ndagushimiye ubyumve ndagushimiye kuba warihanganiye igisebo mu kinyarwanda niko bavuga isoni abantu bose bakabona ati aramaramaye novuga ko ari cyo kintu kinini cyane no mfise no gushimira kuba warangiza umumama kuba waranyambitse navuga ngo satani yari yaranyambuye bamwe baranyambuye ariko waranyambitse akoze ndagukunda. Sinzi numva ko shima Imana kubwiwe kuko umugore special sheri novuga ko umuntu udasanzwe ku buzima bwanje namashima Imana cyane ndashima Imana imbere y'abantu kuba waraje mu buzima bwanje sigihamana umudamu udasanzwe urakarakamara umumara yanje akagufa ku magufa yanje nyaza ko kuba
mfise urugo rwiza ndabikesha urukundo nkunda c'est beaucoup Imana ibandanye nduhezagira gushika kure kandi nzoshika kure kuko yaba ntakubona wewe mbageze kuko sinzi special vraiment kuko ararenze uzomwica pako vraiment kuri mwashima Imana cyane kuko fashioniza amaye ni mwiza ku mutima ni mwiza ku mubiri hose ni bsawa mwavyumvise murakoze kutubera solution ntacu nakabizu karemewe ndabona yuko karemewe ni sawa vraiment nta kibazo so ngomba mumbaza ikibazo kimwe hama nce ndababaza utubazo tutandatu twihuta mwishira TikTok hama dushe dushimira abantu nce duheze donc mumbaza ikibazo kimwe hera kuri Bosco mumbaza ikibazo cyari cyo cyose ushaka jewe nzi gute ndakuzi nk'umunyamwete umuntu afite umutima mwiza waramfashije muri mariage uri n'umuntu ankunda akurikirana cyane n'ibintu byanje nta mikindi ndakuzi nk'umuntu adashererwa sinzi ko warabihinduye ariko programme kabisa urayumva ndibuka ko umunsi dusohora umwana nakubwiye nti uzoshike 15 14 45 euro washitse nabwiye umugore nti turafise umuntu ari serious très serious kabisa uri muri protocol gari umbushikava ego hama ikindi ndakuzi nk'umuntu atekereje ndibuka igihe kimwe twarigeze guhura uvuye kwa muganga ndabwira umugore nti shabye mugabo kwera ararenze reka tubireke navuga byinshi bazi ikindi kibazo na ikibazo dayo yes urukundo kuri wowe urukundo kuri jewe ni sentiment kuri jewe ni sentiment zidafise ico zihagazeko ariko zihagaze kuri ku mutima wa ja ico umutima wawe ukunda burya kiragoye kugira ngo kirekure rero urukundo ni decision umuntu afata itoshobora guhindurwa n'undi muntu ari we wese kuri jewe ariko ivyo ndakubwiye ejo ndashobora kuba nabihinduye kubera ngene ndabye bivanye ivyo mba natahuye uwo munsi yego okay ivyo tabihejeje tukumara tuje mu tubazo tuntu tundi tuno tubazo benshi baradutinya ariko bari tubazo dusanzwe okay donc ndababaza aba mutangurana kwishura ubu ntimwishura ubwumva ndababaza aba mutangurana kwishura agashimwe ni best tangawizi ushi ugatora cyana mpongera izindi agende yinwera Bujumbura rimwe komine zingahe 3 okay tuzivuge Mukaza Ntahangwa Yes, aho byo bitumu Mukaza Ntahangwa na Nyabugete Muha Muha barayihinduye ntacu witwa Mugere voilà witwa Mugere Miss Burundi 2026 yitwa gute Ikibazo kiradi Miss Burundi 2026 yitwa gute ndabikira mugabo izina rye Okay, reka se ndabaza koroshi indirimbo yitwa naracunguwe narahariwe iyo murayizi ni yande David bravo okay ekipe yitwa Bumamuru ni mu Cibitoke murayizi yego Bumamuru ni province zo mu Cibitoke yego iyo zina risigura amakomine yo mu Cibitoke yego wayambwira Buganda Buganda Bumamuru Buganda harimo na Rugombo mumaze gutsindira intu zenyine
Okay. Ikibazo cha nyuma coroshe. Fanny Lavine aheruka gutora agashimwe. Kari agashimwe kiki? Ndakurikirana mugabo sana. Rero ngaho. Kagashimwe k'abadamu bikora utwabo b'abasitari. Wow. Niyo rayitoye yitwa YZOY. Okay. Kuri GGC hari evenement izoba niho musengera, hari evenement izoba donc iza kubona umunsi Kigali nanduza gishaka ku dimanche n'umunsi yitwa Worship in Glory. Haci imyaka ingana gute Worship in Glory tanguye yese ugitoye best tangawizi biguvu. Onze. Wishiri. Tunge. So Bishoka turumwe. Yes. So mwakoze ariko kandi hari abantu benshi bagiye baradufasha bagiye barafasha na couple yanyu murafise abantu benshi mushimira. Reka ture kuri Bosco ni bandi bantu woshimira imbere kiganiro girangira. Ubwa mbere ndashima Imana. Imana duha kubaho. Imana duhuje n'umufashanje mwiza. Abandi shimira n'umuryango wanje w'amaraso. Undi muntu ushimira cyane umuvyeyi wanje navuga mabukwe. Kuri ari special. Mama w'igitangaza umuvyeyi w'igitangaza no mushimira emission natworangiza. Yomandi isaha yose. Umuvyeyi atwitaho umuvyeyi adukunda umuvyeyi amatoza ati mumeze gute. Kuri Imana ibanda yamugira neza. Azobona abuzukuru bafise azobona abuzukuruza nico niki. Undi muntu ushimira n'umupapa yitwa Didier ari mu Bubiligi. Kuri Imana imuhezagire papa nuko akora mu onkle wanje amba hafi cyane anyitaho tuganira kenshi kuri ahari imva ko ndamushimiye mu kiganiro. Imana ndamuhezagira ashimira kandi n'umuryango wiwe rusange. Abandi shimira n'ishingiro sengeramo GGC ndashimira cyane umuvyeyi wacu Pastor Patrick kuba yemeye kwita umuhamagaro n'urugo rw'ubwiza tumva dufise twikeshaho kuko yari yemeye aritanga umuhamagaro havukamo ingo z'ubwiza. Undi shimira umwungere wacu Pastor Bria kuri aratugaburira ijambo ry'Imana duha. Abandi shimira n'abarongoza protocol n'icegera ciwe abari Imana bahezagira muri rusangi team yose ya protocol ndayishimira. Yes mama yes. Koze nanje ndashima Imana bwa mbere. Ego yo yaduhaye no munsi kugira ngo twexprime indani muri twebwe. Ego hama ndashima ko yabivuze mama wanje. Ego n'umuvyeyi mwiza. Acabandanya ari umuvyeyi wacu aratwereka turabimushimiye. Ndashimira nabo tuvukana bamukomokako. Ego vraiment Imana ibahezagira aho bari. Hama ndashimye n'umukuru wanje mu Rwanda. Kuri Imana imuhezagire n'umuryango wiwe. Ndashimiye na eglise yacu. Ndashimiye na eglise yacu. Umuvyeyi wacu ndamushimiye yarambaye hafi. Ndashimiye na Pastor Linda aherereye abyumve ko ndamushimiye. Ego ndashimiye n'umwungere wacu Pastor Bria. Ego ndashimiye n'abakristo bose bo muri GGC. Ego novuga nti nk'abahari bashasha hari igihe baba batabitahura kubera eglise iguma yaguka cane. Umva hari ababa batakuzi bataba bazi kahise bataba barakubonye ariko nk'abantu twatanguranye tumaranye igihe barambaye hafi baranyegeranyije baranyakiriye rero ndabashimiye.
ndabashimiye turabashimiye na mwebwe twizeye kugira ngo dufashe imitima y'abantu kandi n'abatubona badatahura ibyo tuvuga batatahuye petetre canke bataza kuvyakira bavyihanganira bizobagaruka ko bigwiriye kutwumviriza wese akaba yahimbawe abishimira Imana mwarahezegwe cyane ryari iteka kuba twabakiriye muri studio zazo ja Solution Corner. Je nitwa Noraske ntero gatandatu Solution Man, ariko kandi twari kumwe na couple ya Bosco hamwe na Yeso. Mwakoze cyane, mugira ibihe byiza, mugira aho mubahwe, mwarahezegwe cyane. Thank you.